baranakunda kubivuga ngo wewe ikintu utagishaka canke we wahushize umenga nshaka gukurayo ariko ubu uye ndiko ndavyiga ubundi bashaka ko umenga ide yanje mwese muyemere mugabo avec SSH urazi Gatieri hari n'ikindi kintu ntavuze kandi namenye muri SSH uyu munsi bariko barabigisha no kwitegura kubaka bariko barabigisha ndasenza Imana data rugira vyose umugisha w'Imana ucuncubukire muri SSH kugira ngo ego nukuri Renirida w'imbere yuko menya SSH hari ukuntu yarari hari ukuntu Renirida yari ameze yari umuntu atiyize na gatoya yari umuntu afise inkoni nini ya cyane yo gukubita no guca imanza n'umunwa wo guca imanza kandi nkabona Shalom bakunzi ba SSH Burundi TV turamukije mu izina rya Kristo Yesu turabaha kaze kandi kwimbonesha kure SSH Burundi TV nimbonesha kuri ishira hamwe SSH Seek and Save Humanity Burundi rikorera i Burundi mu gisagara ca Bujumbura mu Kinindo kujya Rumonge hafi yahoze kioske Sangwe n'urupangu ruri hepfo y'ikaburimbi. Iryo shirahamwe rimaze imyaka 2 ritanguye mwiyindwi yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 iryo shirahamwe rimaze ritanguye uyu munsi turamutse twakira umushitsi twagiye tumuramutse mumeze neza ego ndashima Imana amakuru na mahoro ego birashoboka ko abantu bakubonye bwa mbere ngo bidondora ego cyane jewe banyita Semirengo Renilde hanyuma nkaba ndumu SSH nkaba nkijijwe hamare nkaba natanguranye na SSH mu bimfura ni ministère nziza cyane dukunda gose wow turabaye kaze cyane wizera rya Yesu barakoze nkuko ibyo dukora bya Kristo kandi ari umurimo w'Imana reka dutangure mudushe mu biganza by'Imana kazi turi imbere yawe data mwiza wowe vyagiye ku ntebe y'inganje mu ijuru wewe udukunda kandi ukatwitaho wowe tugirira neza buri munsi kandi ukabuduteguriye ni isabukuru nziza iyi association yacu ya SSH wazanye muri kino gihugu cy'u Burundi tuyikunze kandi tuyinyotewe mwami Imana tuzanye amashimwe imbere yawe nk'abana bawe wagiriye neza tuje tuguhimbaza kandi tugutazira nawe aho uri ku ntebe yawe wakira amashimwe yose ariko aradudubiza mu mitima y'abahungu n'abakobwa bawe Mana turagushimiye ko wayizanye hageze uyu munsi iri kwirafasha kandi iri kwiratabara imiryango myinshi ibi byose ndazi neza n'umugambi wawe Mana none ndasubiye kukubwira ngo urakane ntazwe muri by'ubujuru n'isi urakane ntazwe wowe utwitwararika kuko we migambi yawe dufitiye ni myiza gusa si y'ibyaga ariko ni y'amahoro rero wakira ishimwe ngushimiye n'abandi bose amashimwe agushimira uyakire nico kimaze tuzanye imbere yawe cyo gukenguruka urakoze kuvyumvise cyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise amen 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 turaye kaza abantu banye natwe kwimbonesha kure muri mu bambere bari muri SSH baje mbere ngo tubwire ibintu bikorerwa muri SSH SSH ikorerwamo ibintu vyiza n'ukuri vyiza kandi byinshi urumva irafasha abantu kwimenya no gukira ibikomere kuko akaga nabonye gakomeye kubaho utiyizi ndi gutuma ukora amakosa menshi kandi kubaho utazi abandi n'akaga gakomeye rero muri SSH barakwigisha kwimenya ukamenya imero yawe ukamenya mpavanda bivuga nabi ngira mu Kirundi comportement yawe na temperament burya rero ibintu bigize umuntu birakomeye cyane iyo utabizi urakora amakosa rero barabitwigisha kandi bakatwigisha
no gukira ibikomere, kuko hari aho usanga umuntu mu buzima yarahuye n'ibikomere bitandukanye ugasanga arafise inyifato atazi igituma afise iyo nyifato. Rero barakugurura amaso ukabona neza igituma ivyo bintu bikubako. Hama barafasha igihe bariko barafasha rero ivyo bintu babikorera mu migwi myinshi. Barabikorera mu gwaruka, barabikorera mu bamama, barabikorera mu bakobwa, mu basore, mu bagabo, mu bafakazi n'abasiribateri, mugabo n'abafame donc bari bonyene, femme donc badorcas, bakabikorera no mu makuple. Kandi kuri twarabonye abantu benshi bakira, twarabonye ingo nyinshi zariko zirasambuka zisubirana kubera ibikorwa bikorerwa ngaha muri SSH. Nukuri hakorerwa ibikorwa byinshi cyane bifasha imitima y'abantu. Yego ngira nibaza ko ndagusiguriye iki. Murakoze cyane. Birumvikana ko muri SSH hariho byinshi uhazi kandi wahigiye. Ututandukaniriza nirde wa mbere ya SSH na nirde w'uno munsi amaze kwiga inyigisho zo muri SSH. Ego nukuri Renirida w'imbere yuko menya SSH hari ukuntu yarari, hari ukuntu Renirida yari ameze. Yari umuntu atiyize na gatoya, yari umuntu afise inkoni niniya cyane yo gukubita no guca imanza n'umunwa wo guca imanza. Kandi nkabona kubera ko uyu muntu ariko arakora ibi nkumva ari ibintu bidashoboka, meme na jewe sinari niyizi. Ariko kubona naraje muri SSH byaramfashije kumenya igituma ibintu nkora, igituma ndabikora. Kuko je ndi umuntu yihuta, sinumva rero ngene umuntu atihuta nkanje sindamwumva. Menya ko ari yo mero yanje, kandi jewe ndi umuntu yavamwo vuba ibintu byose ariko arakora bitariko biragenda nta n'umunota nabimaramo. Navuga nti bigenda ari je change. Mugabo ubu uye narize kugenda buhoro buhoro, nkavuga nti iyi ni ya mero yanje, reka nihangane, reka ngerageze niga kubisengera kugira ngo nkomere. Rero byaramfashije cyane kwimenya, kandi ikindi byamfashije cyane mbere nabo nakubwiye ko nacimanza cyangwa ngasanga ndiko ndarekrama ibintu mu muntu adashobora kumpa, nkavuga kuri katari kwangirira ibi iye n'umwana mubi singana ameze. Mugabo uyu munsi naratahuye ko umuntu niyaba yarakomeretse nkajya kumusaba ibyo nawe adafise ahubwo nawe ariko arasaba. Byarampaye rero kumenya neza icyo nkwiye gusaba umuntu n'icyo ntakwiye kumusaba, kubera namaze kumenya ingene ameze, nkamenya ibikomere afise, nkamenya ingorane yaciyemo. Ubu rero narize kubanza kuraba neza, kubera ko uyu muntu afise iyi comportement ariko ameze gutya, mbega nta bikomere biba barafise. Hari naho nshaka kukuganiriza buhoro buhoro, canke mpuye n'umuntu ariko arampanuza, nkaca ndamubaza nti mbega kahise kiwe kameze gute, nkaca ndamusigura impamvu ameze gutyo, ko akwiye ahubwo kumufasha ko nawe ibyo ariko arakora bimurengeye. Rero Renirida wa kera yari umuntu nakubwiye afise inkoni, afise ururimi rworoshe gucira imanza abandi. Ariko ubu vraiment narahinduye sinciwuta guca urubanza, mbanza kuraba mbega kubera kameze gutyo. Ibyo navyigiye ngaha muri SSH. Rero ikindi byaramfashije kumenya hariho nk'inyifato abana baba bafise, narize kumenya iyo vyazananye. Kuko hari aho nk'ubu hariho nk'inyigisho batwigishije, baratubarira ingene umwana ingene iyo wagize nk'ibibazo mwisama, umwana mwisamwa agiwe baravuze ko ashobora kuhakomerekera. Cyangwa umwana
naho yo bari n'inda ugasanga nk'umuntu afise inda ugasanga ntimumushaka nk'uyo mwana sinarinzi ko akomereka urumva hariho ibintu byinshi nagiye mbona nkaraba kubera iki uyu mwana ameze gutya mbega ubu byaramfashije cyane rwose kumenya inyifato y'umuntu nk'abonzi byo biba byoroshe kuko cyamvuga nti uyu cya gikomere cyavuye kuri ibi n'ibi nkaca rero niga kutamucira rwa rubanza ahubwo niga kumujyana buhoro buhoro ushikaho nawe umugwisha neza kugira kuko iyo umuntu umucira urubanza kandi asanzwe akomeretse noneho uba uri kuramwafosa rwose rero vraiment SSH jewe ndashima Imana kubona narayimenye hari ibintu byinshi yanyuguruye hari ibintu byinshi ntarinzi ubunzi nukuri SSH yajara umugisha uwo twumewe kumumengani nko gufyonda buto amatara kaka kuba umuntu yahise ahindura izo ngeso kuba byahise bitangwa kuba byiza umenga byahise umuntu afyonda bitabiraba uwo tuganiza urwo rugendo uko byagerera kuza ko uhindagura buke urumva jewe mu bisanzwe bisa n'ivyanyoroheye igituma vyanyoroheye nari nsanzwe nkijijwe sivyo nari nsanzwe nkijijwe rero ubu ntagerageza kuraba mbega ya ntuze yanje ya temperama yanje ifo kusenga habaye akantu cyaniruka ngasenga Imana fasha nkomeza nkasenga Imana kugira ngo nshigikire since nihuta kwa kundi nahora mugavye byose nabimenye kubera iki kubera izi nyigisho naronse mbere naca nkraka mugabo ubu siko bikimeze uye ndafata umwanya ngasenga ndafata umwanya nkabanza kwiyumvira kandi narize kwihangana gusumba uko narindi ngira ngo n'abantu banzi barabona ko hari akantu kahindutse je n'ibintu bitagenda naca nidoga naca ngira iki ariko ubu ndazi yuko ntabwirizwa kwidoga ivyo rero iyo usenga biroroha kuko ubusanzwe uri umuntu amenyereye kuganira n'Imana umenyereye gusoma ijambo ry'Imana ijambo ugahagarara ku ijambo rikakuremesha biroroshe gusumba umuntu adasenga abarundi kazi akantu kamenye bakunda kuvuga ngo ni ba maboko igihumbi uba uri mu bikorwa ku rusengero urakora umuhira gutondeka ibintu muhira abakozi mu mpande zose nk'umukenyezi usanga utwo tuntu twose udukorako nk'umukenyezi ni gute inyigisho zo kwimenya no gukira ibikomere zagufashije mu rugo gushobora gutondeka byose mu rugo yaba mu bakozi yaba no mu bana gutondeka n'ubundi nari nsanganye urutonde naho ntari bwaze muri SSH genda umuntu w'urutonde icyari kingora ni kwihanganira umuntu numva umenga ibyo namubwiye ngo akore ntabikore wamenga no kunsuzugura wamenga sindi ngena ameze nkamucira urubanza urumva umugabo ubu nize kwihanganira abandi hari ncanka abana nkiga ndashavuye iyo wakoze ibintu bitameze neza mugabo ubu narize kubanza kuraba mbega kuri uyu mwana afise ingeso nkaraba mbega ni temperama yiwe nkaraba kuko vraiment by'ukuri waravyize urabona umwe wese ukavuga utuyu umusange umukorerike phlegmatique canke melancholique waravyize by'ukuri urashobora kubona temperama y'umwe wese rero iyo uzi intege nke bagira ukamenya n'inkomezi bagira bigutuma ucumenya uyu ni ya temperama yiwe reka ndamwihanganire reka nige kumujana bukebuke sivyo mugabo ubundi arakurandura kubera iki wewe wikomporta kubera iki wewe umuntu akubwira ikindi ntugikore kubera ugasanga urababaye naho vyangorera nayo ibindi canke umukozi haraho ubona uti kumbe uyu uyameze ari muri uyu mugwi baranakunda kubivuga ngo wewe ikintu utagishaka
canke we wahushize umenga nshaka gukurayo ariko ubu uye ndiko ndavyiga ubundi mbashaka ko umenga ide yanje mwese muyemere mugabo avec SSH narize ko n'abandi barafite icyo bavuga hari ikintu gikunda gushikira cyane cyane abakenyezi gikunda kuba kenshi iyo bakiriye kumwe nko mu muryango abo mu muryango w'umugabo canke abo mu muryango w'iwabo canke abandi bantu bagomba guha nk'indaro ntibyigeze bishikana bakubwira ngo we warahindutse meze uku nuku kwimenya byagufashije gute gushobora kubana n'abo bantu kwimenya jewe kuva kera kubana n'abantu kwakira abantu ntibyigeze bingora rwose kubera indero twarezwe tubana n'abandi twarezwe batwigisha ko kwakira abantu ari umugisha ibyo ntibyangora eka n'ukuri sinovuga iwanje kuva ngira mariage hamwe hari abantu ibyo ntibyigeze bingora mugabo icangora ni ukwihanganira intege nke z'umuntu nicyo cyangora mugabo ibindi nticyari ikibazo kinini kuri jewe mugabo ubu vraiment kwihanganira intege nke z'umuntu ubu ndiko ndabishobora kuko ndazi yuko burya nta muntu aba ari mubi nta muntu yifuza kuba mubi oya burya abantu bose baba bifuza kuba beza bose mugabo hari gituma bibananira hari gituma bibananira swati ishobora kuba ari yo temperama yawe ituma utarayimenya kugira ngo nawe uyikorereko kuko uyimaze kuyimenya ukamenya intege nke zawe umenya ingene ujura urabisengera kugira ngo Imana igukomeze ikuduze igukure muri izo ntege nkeya ukamenya ingene ukwiye hagiye ikintu wamaze kukimenya kandi wifuza kuba umuntu mwiza wifuza kutabera intambamye abandi uramenya ingene ujura urabijera umva atavyuze ntavyubuzi donc rero numva ari cyo kintu cyangora mu nyigisho bigishije muri SSH baragarutse ku kintu cyo kuvuga mbabarira usaba imbabazi mbega izo nyigisho zasanze mama Renilde ameze gute mbere yari ameze gute jewe Thierry mu kintu kitangora na gatoya no gusaba imbabazi ibyo ntibyigeze bingora jehoho kandi ngira ngo ni itampera amagenda umusange abasange jewe sinzi kubika twashaburaniye mbashaka dutunganye tubiheze ndi mwikosa ngusaba imbabazi nikomeze kuko jewe nta gusabye imbabazi niyo duhuye ndabura amahoro rero sinkunda ikintu kintwara amahoro naco nkunda je mbashaka umuntu nitwaba twakosheranije ngo tuvugane kiretse unaniye haraho wifuza gutunganya n'umuntu akakwangira mugabo aho wamaze gushika kuri iyo payi gutunganya kanka hari ahantu uremuruka gusumba iyo atacuravuga rero ibyo oye nticyari kibazo kuri jewe urumva iciza iyo umuntu agiye mu ishuri aba agiye mu ishuri ngo yige kandi amenye sivyo nibaza ko umuntu wese yamaze kubona umugwarimo ibyo ubona atari byiza gerageza usenga Imana kuko Imana irafasha umuntu ugenda ugerageza kugwana n'iyo ngeso kugira ngo ntubere intambamye abandi ntugume witwaza ngo jewe nikomeze nuko naremwe ntacyo mpindura birashoboka ko umuntu ahinduka birashoboka gihe wabimenye rero notera intege umuntu wese ntakwiye kandi no mu nyigisho baduhaye baratubwiye bati ntukwiye kwitwaza ngo je mezuku oya witwaza imero yawe oya gerageza ugwane nayo bigenda bihinduka kandi ko umuntu agira umwete wo guhinduka birashoboka ko ahinduka yego turiko twegereza kurangiza ariko kandi hari abantu badukurikiye avuga ati je ndi umukristo ndakijijwe kandi meze neza ariko nguma nisanga nkora amafuti ndakora iki kugira ngo bino bintu bihinduke ugasanga kumbure we ntiyiyitse arabigenza gute urazi Thierry hari n'ikindi kintu ntavuze kandi namenyeye muri SSH
ni ikintu cyitwa ivyo bikomere kuko bikomeretsa umushaha w'umuntu sivyo rero igihe mu mushaha wakomeretse biragoye no gukizwa ko bishobora gukizwa ko twarabibonye yuko impemu iba mu mushaha sivyo rero igihe umushaha wakomeretse biragoye ko ushobora gukizwa by'ukuri ngo ube umukristo mwiza ahimbara Imana n'abantu kubera hari ahantu ugwaye hari n'akantu umukozi w'Imana yavuze aturabona nk'umuntu abagwaye afise nk'igisebe umva isazi zirazako atakaguma ariko arikana isazi ntashaka kuvura cya gisebe ati isazi zizokwama ziza uzokwamana ka kantu kukwirukana atariki icari ciza no kubanza ugafata ukavura igikomere kugira ngo ushobore gukira zasazi ntizigaruke rero niyo umushaha ukomeretse uhamagara abadayimoni abadayimoni bakuririra kuri wa mushaha ukomeretse hama ukaba umukristo mubi ugasanga uvuga uti none ujya muntu ko ari umukristo mugabo mu bantu b'amajambo musangamwo mu mborego musangamwo mu basambanyi ariyo abanyeshara ariyo kubera ikameze gutyo kandi yavuga ngo ni umukristo ni vya bindi rero umushaha ugwaye impemu ntishobora guhagarara ahantu hameze gutyo rero numva ngo vy'ukuri abantu bari bakwiye kubanza kuza bakigishwa bakamenya ingene bitabara bamenye neza ikibazo aho kiri kugira ngo umushaha ubanze ukire hama n'impemu ibe mu kibanza kimeze neza igihe impemu itari mu kibanza kimeze neza urumva biragoye ngo umukristo yakomeretse arakomora utokwa muri kurakomora iminsi yose abantu kubera hari ahantu nawe ufise ingorane rero vraiment ahubwo ndagomba gutera kama nawe utabinsavye ndagomba gutera kama abantu ndarabigusavye urabinsavye ndagomba gutera kama abantu nukuri SSH muze mwigishwe muze mufashwe je haraho mpora mvuga ndakunda no kukivuga ngira ni SSH ni kado Imana yaduhaye abarundi n'abarundikazi ni kado du ciel donc iyo kado nagira mbwira abantu ngo muyiprofite hari umunsi nigeze kubivuga ndiko ndi kumwe n'abantu ni jewe suko ndi muri yo ndafise n'ibindi bintu umuntu abakora naho yaciye n'ibyo arimo nta ministère nari bwabone ikora ku mitima y'abantu kandi ikabohora imitima myinshi nk'iyi nukuri mw'abantu umwe abatazi SSH nagira ndababwire ngo hari abajene n'ibihumbi bimaze gukirira muri SSH uyu munsi bariko barabigisha no kwitegura kubaka bariko barabigisha ngene bashobora kwifata ku mibiri yabo bariko barabategura kumenya ngene bashobazisa ababazobana kandi rero atari bya bindi twiga mu ishengero ariko babibereka mu buryo vraiment bwimbitse ku buryo je mpora abajene nti uwo bizonanira ntaze yitwaza niwe azoba yarinaniwe mugabo barafise bagage bakura ngaho ikwiriye ari abadamu b'abapfakazi bari barahwereye bari barababaye bari namenga nta buzima ariko baciye hano bakabigisha mbega kwirugwa bariruwe cyari kinaniye kuvuga bariruwe baranezerewe kuko basubiye gukunda ubuzima ubundi bari baranse ubuzima hari ingo nyinshi bari batandukanye abandi bari mu maprocedure gutandukana hari abatari bakirarana mugabo ubu baribonye baritahuye ingo zirasubira kubakika hari abapapa umbe kategori zose
ndatera intege abantu mukunde kwigishwa abantu b'Imana, mukunde kwigishwa. Iyo wiga ntubura ibintu ukuramo kandi by'ingirakamaro. Satani afite umugambi wo kwica, ukonona ingo, ariko n'Imana yarateguye ikibanza muri SSH cyo kurestora izo ngo. Ndabateye akamo, reka kwiyugaranira mu bibazo, ingo mufashwe. Umva n'amakategori yose, n'amakategori yose, abana bakuze, b'Abanyarwanda ngo ingeri zose muhawe ikaze. Imana rero ibahezagire. Turabashimiye cyane, murakoze ku nyigisho canke ku ntaye mudushingiye y'ukuntu ubuzima bwanyu bwahindutse. SSH mu nyigisho batanga n'ibindi bikorwa bitandukanye bakora nk'uko mwabivuze mbere, ikora mu nkingi zine: centre thérapeutique, icyo twita amacentre, centre thérapeutique, centre de conférence, centre médiatique, centre missionnaire. Igakora muri izo nkingi kandi ikabikora mu bice bitatu: mu mpwemu, mu mubiri no mu bugingo. Muri ibi bice byose hari umuntu adukurikiye avuga ati none ni gute ibi bice ntushobora gukora kugira ngo bishobore byose kuba habemwo equilibre, habemwo urutonde byose biho bitunganye atagipfuye, ku buryo umuntu mu mutima aba ari mwiza kandi asenga n'Imana ikamwumva. Ni kihe kintu wabwira abantu bameze gutyo kugira ngo bagire ubuzima buri equilibre, ubuzima butunganye, atakintu by'ukuri abo bantu bogawa? Hari ijambo ry'Imana itubwira kuri ba Daniyeli ngo barondeye ikintu babarega ko barakibura. Ni gute umuntu yokora kugira ngo ubuzima bwe bube equilibre, bube butondetse? Icya mbere nagakiza evidama, ni ugukizwa, ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hama ikigira kabiri ni ukwigishwa, ukamenya iyo mero yawe, kuko imero nasanze ari ikibazo. Iyo utayizi cyangwa utazi n'iyawe mu bana, ucuba antipatike, ucugorana. Muga igihe wayimenye, wiga kwimenya ugakumenya n'abandi. Hanyuma ikindi ni ugukira umushaha utarakira ni ikibazo gikomeye, kuko umubiri wowo udepanda kuri ibi bibiri, udepanda ku mpwemu no ku mushaha. Burya urazi ko iyo umushaha ukomeretse n'umubiri ntushobora gusa neza, biragoye. Kenshi hari aho usanga urara udasinziriye umushaha ukomeretse. Hari aho usanga haba ibintu manifestation ku mubiri kubera umushaha ukomeretse, basanga bamye ibihere cyangwa wama wijiriwe kubera umushaha ukomeretse. Ariko iyo umushaha umeze neza, n'imwemera neza, hama nawe ugasa neza. Iyo atangorana umuntu afise mu mutima, niyo uhuye n'ikibazo, ibibazo byo ntibizoreka kuza. Umugabo iyo uzi ati ndafise Imana, ndafise umwami yambwiye ngo ndamwikoreza imitwaro yanje, uraruhuka. Rero numva kugira ngo umuntu abeho ubuzima buri equilibre mu mpwemu, mu mushaha no mu mubiri, nuko umushaha uhagaze neza. Umushaha udahagaze neza ni ikibazo. Hama impwemu nayo ni ugusenga cyane, ugasoma ijambo ry'Imana. Twararihawe ijambo ngo riturere, na mpwemu yera riduhishurira, nugira Horatio na mpwemu yera. Ibindi ni nk'amazi atemba. Turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Turangiza twagiye kumbe tubasaba mwongere musenge abazo ko kino kiganiro, kandi twifuje isabukuru nziza SSH y'imyaka 2 imaze itanguye. Nk'umwe mu bafashijwe muri SSH w'umukenyezi, ni kihe kintu wovuga kuri SSH turangiza? Ikintu cyane Imana uvuga kuri SSH, SSH ndayifurije umugisha w'Imana, ndayifurije kwaguka no kwagurirwa impande zose, mu buryo
bugaragara kuko ata buryo bugaragara dufise ntituzoshobora gushika aho dushaka. Ndasenze Imana Data rugira vyose umugisha w'Imana ucuncubukire muri SSH kugira ngo dushobore gushika henshi hashoboka, kuko nk'ejo bundi murazi ko habaye ivugabutumwa na kamedikari yabereye Gahombo mu Kayanza. Murazi imitima yafashijwe, murazi ngene abantu benshi bakize mu mubiri kuba arabavuye, kandi hataba uburyo ntivyari gukunda ko bavugwa. Dushimira n'abafashije, Imana ibahezagira. Urumva imiti yarabonetse, abaganga Imana ibahezagira, abaganga bitanze baraja kuvura abo bantu, harava banivuga butumwa, imitima irabohoka, abagwaye mu buryo bw'imishaha barabohoka, abafise abadayimoni barahunga. Kubera iki? Kubera SSH yahagurutse. Rero nico gituma nsenga Imana ngo yugurure amadirisha y'ijuru, ihagurutse abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore bitange kubw'iki gikorwa, kuko kiriko kirakora ibintu bidasanzwe muri kino gihugu. Rero hari intara nyinshi nabo Gahombo n'uburazi ko bariko barasaba ko bosubirayo kubera hari ico babonye. Ingozi murazi ko hari abantu benshi bafashijwe. Donc hari amani ma province akenewe gushikwa ko abantu bashikayo. Rero gushikayo ni uburyo, gushikayo ni kuronka bitanga. Rero turahamagaye abafise umutima wo kwitanga bahaguruke bitange kubw'umurimo w'Imana. Yego. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye ku mwanya mwaduhaye. Turangiza twongeye tubasabe musenge bakora ikiganiro, musengera ikiganiro n'abazogikurikira. Kazi Mana Data rugira vyose uri mu ijuru, sindambirwa kugushima no kugushimira no kugushira hejuru. Ngushimiye iki kiganiro dukoze na mwene Data hahana. Ndasenga nsaba mpemu yera we mufasha mwiza azi kwigisha no gusobanura, ashungurukire mu bantu bose bazokumva iki kiganiro n'ivyakoretse byose, kugira ngo bibabere inyungu, agende avyamplifie mu mitima yabo, bibe binini, bigira imizigera kure. Mwami wanje, Mana yanje, imitima ya benshi ifashwe. Kandi nsubiye gusabira umugisha w'Imana SSH, ndasabiye umugisha w'Imana umurongozi, ndasabiye umugisha w'Imana abamambre bose. Mana ndasenze ngo bakomereza amaboko, Mwami Mana bakomeze gushikama no gushikamishwa nawe, inyota ikomeze kugwira kwagura ubwami bwawe no gufasha imitima ya benshi. Kandi Mwami Mana ndasenze saba ngo utange n'uburyo bukwiriye kugira ngo igikorwa cyaguke kandi kigere kure, kuko ivyimbugwa ni vyinshi pe, ivyimbugwa ni vyinshi. Turasabye abimbuzi kuko niwe ubatanga kandi niwe zibikwiriye n'ibikenewe kugira ngo uyu murimo ukomeze kugera kuri benshi. Mana ndagushimiye, ngushimiye ko tumaze imyaka 2 kuwa gitanguye, kandi ndashima umusaruro wabonetse ni munini. Ibi tubishimira wewe, ntibitubishimira umwana w'umuntu, kuko niwe wabikoze nyaguhora. N'ubu turakwinginze ukomeze gukora, ukomeze guhagurutsa abantu, ukomeze kubambika inkomezi zawe. Hama icubahiro cyose kibi cawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen.